ubwo hari kare mu gitondo niho humvikanye urufaya rw'indirimbo muri Côte d'Ivoire, kimwe mu bihugu biri muri Afrika, aho Kristo Ndikumana yagiye gukorera igikorane. Imana ngo yamurungitse muri Cameroon. Isinzi ry'abantu ryakize kandi barashima barakenguruka. Kanda subscribe, like na partage ni kuri Kiyago cha Boss TV. Tubaha ikaze. Muri kumwe na Irakoze Dasa. Tugaruke cyane kuri Kristo Ndikumana. Uyu mugabo Kristo Ndikumana ni umwe mu bantu batanga ubutumwa canke abavuga butumwa mu gihugu c'u Burundi. Yakomeje amenyekana cyane. Bega yavuze ryari? Byatanguye ryari? Hari itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 1973 niho Kristo Ndikumana yavuka. Abantu benshi barashimye cyane. Ivuka ryiwe ryariyobeye cyane. Dukomeze ino nkuru. Kristo Ndikumana yabaye umuntu umwe abaye celebre canke amenyekanye muri emission Kanguka canke ikiganiro Kanguka. Ubwo rero Kristo Ndikumana ni umuntu ahambaye cyane. Ubu rero Kristo Ndikumana yakomeje aje ahantu henshi, aho yagiye mu bihugu bitandukanye abantu barisinze. Ubu nanone ageze muri Cameroon. Isinzi ry'abantu ryari mutegereje. Ijoro ryose bari baraye maso, baraye hanze benshi. Ubwo rero vyari bimeze uko inkuru twikesha Umukubito TV. Juste Gaël niho yarari. Ubwo yatwereka amasanamu menshi, ubwo yari kavugana n'abantu bo muri Cameroon. Benshi turetse muri Côte d'Ivoire. Abafaransa baraje muri ico giteramo categuriwe muri Abidjan. Abantu baranezerewe. Kristo Ndikumana yamenyekanye cyane nk'umuntu w'umuvuga butumwa ahambaye. Benshi bakomeje bimvira ko Kristo Ndikumana ari Imana. Oya namba, ntabwo ari Yesu Kristo yaje gucungura abantu, kuko ibikorwa akora ngo bisa cyane gose n'ivyo Yesu yakora. Ubwo haje abantu bavuye muri France, Angleterre n'ahandi, i Burundi, Rwanda, bose bari muri Côte d'Ivoire. Umunezero wari mwinshi, bari banezerewe iryo joro. Ubwo Juste Gaël yaca ku bantu bamwe agendera bavugisha, bavuga ati umunezero ni wose ubwo tubonye Kristo Ndikumana. Kristo Ndikumana yagiye aboneka nk'umuntu adasanzwe. Dukomeze ino nkuru. Kanda subscribe, like na partage. Muri kumwe na Irakoze Dasa niwe yakomeje kubatororokaniriza ino nkuru. Ubu rero Kristo Ndikumana yavuze isomo rihambaye. Ubwo turisoma mu Baroma. Aho rero abantu bari isegenya, bari bamurindiriye mu gitondo kare niho humvikana urufaya rw'indirimbo muri Côte d'Ivoire, muri Abidjan. Aho rero abantu isinzi bari bahashengereye barindiye cyo umukama ari bubabwire. Uyu Kristo Ndikumana yanezereje cyane no kubona abo bantu. Bega Kristo Ndikumana kuri YouTube ubwo ashaka Kanguka buri gitondo ku mugoroba, abantu bamukurikirana n'isegenya. Ashobora kuvuga ati Kristo Ndikumana yavyumviye gute? Kristo Ndikumana yavyumviye kuva kera. Niwe muntu umpredicateur twavuga mu Burundi ahambaye, asumbya abandi, kuko ngo aravuga umengo nivyo yabonye, avuga ibintu bihambaye. Ubwo uri kurasenga wumva akuvuga wewe nyene urwaye, agukora aho urwaye, akubwira ati kora aho urwaye hama duheze dusenge, uvyuka kare wakize. None Kristo Ndikumana ubwo ari kuri YouTube yiwe aravuga byinshi. Avuga ati YouTube yanje ndashobora kuronka $10,010 muri 15 buri kwezi. Aho Kristo Ndikumana avuga ati aya mafaranga nta nico genda yakoza, aracariyo uko nyene. Abantu ni benshi mukurikirana. Aho kuri YouTube yiwe afise miliyoni 1 n'abantu 60,000. Byose byakomeje kuba ari byiza. Dukomeze ino nkuru. Kanda subscribe tubandanye tubazanira inkuru iri ku mwanya ya Kristo Ndikumana ubwo ari muri Côte d'Ivoire. Aho rero hari mu gitondo kare niho abantu isegenya bari bashengereye barindiye ijambo ry'umukama. Aho rero hari muri Côte d'Ivoire urufaya rw'indirimbo. Kurikirane.
tubandanye ino nkuru. Muri ico gitondo nyene abantu benshi bahakiriye bashima ivyo Christ Ndikumana akora. Mbega iyumvire nawe, umuntu avuye mu Bufaransa, avuye mu Bwongereza, avuye hirya no hino y'igihugu kure cyane, akaba aje kuraba Christ Ndikumana ngo amukorere igikorwa c'umukama, igikorwa ciza cyo kumukiza canke nibindi. Ubwo rero Christ Ndikumana yamenyekanishije cyane kure gose igihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi cageze kure. Ubwo mu gitondo kare nyene twumvise indirimbo z'igirundi ziririmbwa n'abazungu ndetse n'abandi bantu. Aho rero abantu twanezerewe, abarundi na cyane kuko yandikishije amateka manini kandi menshi, n'amateka yandika ku yandi ku gihugu c'u Burundi. Christ Ndikumana ni umuntu adasanzwe, ni umuntu yagiye aboneka nk'intwari mu bintu byose. Ubwo byose byakomeje kuba byiza mu gihugu c'u Burundi, Burundi buramenyekana. Juste Gaël ubwo yashika muri Côte d'Ivoire niho yabona abantu benshi baryamye barindiriye ijambo ry'Imana riri buvugwe mu gitondo kuri Christ Ndikumana. Benshi bari banezerewe, wari umunezero, bavuga nti Christ Ndikumana turamutegereje cyane, twiyumvira ko yoba ari n'Imana kuko ibikorwa akora birahambaye. Yemwe wowe uri kudukurikirana wumva Christ Ndikumana wo mugereranya nande, wo mugereranya n'Imana? Dushimire mwese mwadukurikiranye, dushimire wewe wafyonze subscribe, nawe utarayifyonda yifyonde kugira ngo uje mu muryango wa Ikiyago ca Boss TV, umuryango wagutse. Tubashimire cyane, naho ubutaha mwari kumwe na Irakoze Dasa.